urira umwanya umudamu n'abana biwe ngo bicare basenge bari mu nzi wabo bahamagara Imana basenge babwire ijuru ribahore hafi babwire ijuru ribatabare kubera Haleluya. Ibi bintu ngiyo ndiko ndabivuga ndababara kubera iki? Mfise agahinda kw'abana b'abayobozi uyu munsi, mfise umubabaro kw'abana b'abarongozi uyu munsi, niba usanga arabanwara umuntu, niba usanga arabasuma, niba usanga bagenda bariba, niba usanga basambana, niba usanga bava muri korale bakaja gusambana, bakava kubwiriza bagahita gusambana, kandi bagasambana n'aba bakobwa baririmbana, n'abana b'abayobozi benshi. Imana idufashe kubera iki? Nta gakiza bafise kubera iki? Base na banyina barababuriye umwanya, ngo imirimo y'Imana yarabatwaye. Mbega iyo mirimo y'Imana uri kurakora udahereye mu rugo iwawe, mbega wibaza ko izafasha iki abana bawe? Iyo mirimo uri kurakora utabanje kwitaho umuryango wawe izofasha iki? Bantu b'Imana, ndasubiyemo, Imana idutabare, iduha ubwenge. Abayobozi nibo ndiko ndavuga, ibaha ubwenge bwo kuyobora amashengero Yesu yabahaye, bwo kuyobora intama Yesu yabashinze. Ariko mubanze mugerageza no kwitaho babana banyu mu miryango yanyu. Umupasiteri uyu munsi n'umupasiteri arongoye ishengero, muga byaramunaniye kuyobora umudamu, byaramunaniye, urugo rwiwe rurayumba rurajugumba, bari kumwe n'umudamu bahurira mu rushengero ariko ntibigira bafatana urugendo ngo bajane gusenga. Kubera iki? Muhira n'umuriro umuriro uraka, ngo bageze ku rushengero ni Yesu ashimwe. Mugani y'umwe ahagurutse ariko arabwiza, hajya uwundi mu mutima bariko aravuga ati wo kubona ushitse muhira yo kwibaza ngo umurongozi. Barongozi, ndabinginze Imana yo mwijuru n'amahoro ibatabare, ibiyereke, ibaha ubwenge bwo kuyobora imiryango. Uyu mugabo twumvise Eli yari afise abahungu biwe, kandi abo bahungu nabo ngo barabaherezi. Ijambo ry'Imana ryavuye ngo Eli yari karasaza, ariko abahungu ba Eli barabamaraya, basambanya abagore, bakabafata ku nguvu, ibimazi babikoresha uko bashatse, bakora uko bashatse. Mwabarongozi mwe mufata ivyo bigega vyo mashengero mukabishiramwe imiryango yanyu, namwege no kubacunga, kuko muriko murikurura imivumo, muriko murakurura imivumo mu miryango yanyu, kuko ntabwo mubizi. Imana idufashe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana irababara, irarahira ngo igihano yateguye kuri uyu mugabo Eli ntabwo kizatangirwa impongano. Nta n'ikimazi kihari coshobora gukuraho igihano Imana yashinze ku nzu ya Eli, kubera ibintu bakoze vyarababaje Imana kugeza naho ibabara ngo ni ngombwa nzabikora. Imana idutabara bantu mina. Kubera iki? Eli yaramenye amakuru y'abana biwe, mugabo ntagica akora, ntagica avuga. Wowe nturi umurongozi, ntufise abana, abana ntubabona ivyo bakora, mugabo uti mbega hamwe no bahagarika ari abana b'umurongozi wovuga ngo iki? No, oya, suko. Imana idutabare, Imana irababara. Barongozi, Imana ibatabare, ibaha ubwenge bwo kuyobora abana banyu, kuko birateye ubwoba, biteye n'agahinda. Imana yo mwijuru idufashe. Iyo nibutse ivyo bintu ndababara nkavuga ngo Mana uzamfashe, uzantabare ku bana. Kubera iki? Atari Imana yonyene yo mwijuru, abarongozi biragoye. Kubera iki? Barijajara ngo abana ngo bavukiye mu rushengero baja muri sandiku ngo nabakizwa wahe, bakijijwe he? Kuko bavukiye mu idini, kuko bakuriye mu rushengero ucuvuga ngo nabakizwa bahe, ntibigeze bakizwa. Imana idufashe. Niko vyagenze ku bana ba Eli, kubera ntibigeze bakizwa. Imana ntaco ntibari bayizi, gusa barakuze kubera ari abana b'abaherezi, nabo ngo baca bitwa abaherezi, kubera ari abana b'abapasiteri ngo nabo baca baba abapasiteri, kubera ari abana b'abapasiteri ngo baca baba abadirija b'amakorale, baca bayobora amakorale, baca bayobora ibisata bitandukanye, baca bayobora urwaruka, ngo nuko ari abana b'abakozi b'Imana. Oya, suko vyari bikwiye kugenda. Muntu w'Imana, nshuti y'umusaraba, nyemerera dusaba Imana iduha ubwenge. Imana idufashe cyane, Yesu ashimwe. Ariko reka ngarukaho narindi ijambo ndiko, nubwo haciye mwibi nariko nabango, mbega Imana ihamagara umuntu yapfuye canke ihamagara
umuntu akiriho. kubera iki? Ntabwo Imana ihamagara umuntu yapfuye. Umuntu apfuye Imana ntibimuhamagaye. Oya, ni byiza kubivuga kuko n'imvugo mbabarira amatwi, ni byiza navyemera ndavyubaha kuko ni ukuri pe ndavyubaha. Mugabo kuba Kristo amahoro y'Imana nabane namwe mwese. Turabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Mugire ibihe vyiza, mukomeze kugubwa neza muri Kristo Yesu umwami wacu. Turanezerewe kandi tunezejwe n'ubuntu bw'Imana bukomeje kubana natwe. Namwe nizere ko Yesu akomeje kubagirira neza kandi akomeje kubana namwe. Izina ry'Imana rikomeze guhabwa icubahiro. Ni My Family Nkuru TV, ndagarutse kugira ngo twongere tuganire kwijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Nje ngo tugane rero uyu munsi kwijambo ry'Imana. Bisa nkaho womengo hari ivyo nje kuvuguruza, ariko ntabwo nje kubivuguruza, ahubwo ngomba nk'aba Kristo tugira ivyo dutahura canke tugire ivyo tumenya. I Burundi, iwacu mu Burundi, iyo umuntu apfuye bakoresha ijambo rivuga ngo yitavye Imana. Sinzi hakurya yacu ya Kanyaru mu Rwanda ijambo bakoresha, ariko iwacu bavuga ngo yitavye Imana. Mugabo mu vy'ukuri nk'aba Kristo nivyo muri iyo mvugo mbabarira amatwi, ni vyiza kuvuga ko umuntu yitavye Imana, ariko mu vy'ukuri koko iyo umuntu yapfuye tuba turi siri canke tuba twemeza neza ko yitavye Imana. Mbega ho umuntu yitaba Imana yapfuye canke yitaba Imana ari muzima? Imana ishimwe. Naya majambo rero nje kuganira ko nawe, ndakwinginze gutera agati kugira ngo tuganire, kuko umuntu vy'ukuri yitaba Imana yapfuye canke yitaba Imana akihari. Reka dusome ijambo ry'Imana, ariko imbere yuko dusoma ijambo ry'Imana n'ubundi ndongeho kwinginga, genda usubire dushigikire mu gufyonda ijambo ryanditse ko subscribe nimba telefone yawe iri mu Congereza, ariko nimba telefone yawe iri mu Gifaransa uza gusanga handitse ko suivre, hamukore no kukazogera kugira ngo dushize ko video uzabe mu bambere mbukuyibona. Hari akantu mu kanya kagiye kuhaca kakwereka ingene uza kubigenza, uraza kukabona nawe ucukurikiza ko kantu kazoba karakwereka. Yesu akomeze kubahezagira. Imana ishimwe. Rero dusome ijambo ry'Imana rero dusanga muri kino gitabo ca mbere c'umuhanuzi w'Imana Samuel. Igitabo ca mbere c'umuhanuzi w'Imana Samuel, tugiye gusoma aya majambo aboneka kuri uyu murongo wa mbere. Turamanuka, birasa nkaho tuza gusoma amajambo menshi, ariko no kugira ngo tuze gutahura aya majambo y'Imana. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere, turaza kumanuka kugeza ku murongo wa 14. Kumbure turaza gushaka n'indi mirongo, umwanya nudukundira Imana ikabitwemerera. Mbahaye kaze mu izina rya Yesu. Dusoma ijambo ry'Imana. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo ihamagarwa rya Samuel. Ku murongo wa mbere havuga ngo uwo mwana Samuel yakorera Uhoraho imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Uhoraho ryari risigaye ari imboneka rimwe, nta kwerekwa nawe kwari kukiriho cane. Aha batubwira ko Eli yarashaje ico gihe, Imana ntavyari kimwereka, Imana ntavyari kimubwira. Ku murongo wa kabiri havuga ngo ico gihe Eli yaratanguye guhuma, asigaye ahwihwisha gusa, umunsi urizina yiryamiye ku buriri bwiwe. Gatatu haravuga ngo itara ry'Imana ritarazima, Samuel nawe aryamye mu rusengero rw'Uhoraho aho isandugu y'Imana iba. Kane haravuga ngo Uhoraho ahamagara Samuel, nawe ati sabwe, araheza arirukanga aja iyo Eli ari. Aramubarira ati ndaje nditavye. Eli ateka, singuhamagaye, subira kuryama. Nuko aragenda araryama. Gatandatu haravuga ngo Uhoraho yongera guhamagara ati Samuel, nuko Samuel aravyuka aja iyo Eli ari, ati ndaje nditavye. Nawe ateka, singuhamagaye mwananje, subira kuryama. Iyo ni incuro ya kabiri. Indwi haravuga ngo maze Samuel ntiyari bwamenye Uhoraho,
canke ngo ahishurirwe ijambo ryiwe. Nuko Uhoraho yongera guhamagara Samweli ubugira gatatu, aravyuka aja iyo Eli ari, ati ndaje nditavye. Maze Eli acamenya ko ari Uhoraho ahamagaye uwo mwana. Mani dufashe. Cenda aravuga ngo niko kubarira Samweli ati genda subira kuryama, maze niyongera kuguhamagara uheze umwitabe. Ati Uhoraho nuvuge kuko umusavyi wawe nteze amatwi. Nuko Samweli asubira kuryama aho yarari. 10 havuga ngo maze Uhoraho araza aramuhamagara nk'ubwa mbere ati Samweli, Samweli we. Ewe Samweli. Nawe ati nuvuge kuko umusavye wawe nteze amatwi. 11 haravuga ngo Uhoraho abarira Samweli ati raba nzokora ikintu mu Bisirayeli uzocumva wese iminzerere izovuga mu matwi. Uwo munsi nzoshitsa kuri Eli ivyo navuze ku nzu yiwe byose, iyo biva bikagera. 13 kuko maze kumubwira yuko ngiye guha inzu yiwe igihano kitazobavako, mbahoye ukugabitanya yirengagije kuko abahungu biwe bihamagariye umuvumo, nawe ntabateshe. Ndangirize ku murongo wa 14. Nico catumye ndahira ab'inzu ya Eli yuko ibigabitanyo vyabo bitazotangirwa impongano, niyo yoba ikimazi canke ishikanwa gushitsa ibihe byose. Imana idufashe cyane. Imana wo mwijoro nidutabare bantu b'Imana. Naya majambo y'Imana ngomba ko tuganirako. Rero fise iyi ntego canke iteme ivuga ngo mbese mu by'ukuri umuntu yitaba Imana yapfuye canke yitaba Imana mu by'ukuri akomeye. Bantu b'Imana, reka mbanze ngaruka inyuma gatoya, mbanze mvuge ku bayobozi. Yemwe bayobozi, turi n'ibyago bikomeye. Abayobozi dufise ingorane, kandi Yesu atadutabaye ntabwo byoroshe. Uti kubera iki? Umuyobozi araja ngaho akitaho ishengero, maze akaronka umwanya w'abakirisu, akaronka umwanya wo kuja gusengera abagwayi, akaronka umwanya wo kuza kuraba hirya no hino, ashaka kuja mu bikorane, kwigisha aho bamutumiye, kubwiriza ijambo ry'Imana, wanashaka no mwibarabara akajayo. Mugabo uwo muyobozi akaburira umwanya umuryango wiwe, akaburira umwanya umudamu n'abana biwe ngo bicare basenge bari mu nzi wabo, bahamagara Imana, basenge, babwire ijuru ribahore hafi, babwire ijuru ribatabare. Kubera Haleluya, ibi bintu nibyo ndiko ndabivuga, ndababara kubera iki? Mfise agahinda kw'abana b'abayobozi uyu munsi, mfise umubabaro kw'abana b'abarongozi uyu munsi. Niba usanga arabanwara umuntu, niba usanga arabasuma, niba usanga bagenda bariba, niba usanga basambana, niba usanga bava muri korale bakaja gusambana, bakava kubwiriza bagahita gusambana, kandi bagasambana n'aba bakobwa baririmbana, n'abana b'abayobozi benshi. Imana idufashe. Kubera iki? Nta gakiza bafise. Kubera iki? Base na banyina barababuriye umwanya, ngo imirimo y'Imana yarabatwaye. Mbega iyo mirimo y'Imana uri kurakora udahereye mu rugo wawe, mbega wibaza ko izafasha iki abana bawe? Iyo mirimo uri kurakora utabanje kwitaho umuryango wawe izofasha iki? Bantu b'Imana, ndasubiyemo, Imana idutabare, iduha ubwenge. Abayobozi nibo ndiko ndavuga, ibaha ubwenge bwo kuyobora amashengero Yesu yabahaye, bwo kuyobora intama Yesu yabashinze. Ariko mubanze mugerageza no kwitaho babana banyu mu miryango yanyu. Umupasiteri uyu munsi n'umupasiteri arongoye ishengero, muga byaramunaniye kuyobora umudamu, byaramunaniye. Urugo rwiwe rurayumba rurajugumba, bari kumwe n'umudamu bahurira mu rushengero, ariko ntibigira bafatana urugendo ngo bajane gusenga. Kubera iki? Muhira n'umuriro umuriro uraka, ngo bageze ku rushengero. Ni Yesu ashimwe.
mugani iyo umwe ahagurutse ariko arabwiza hajya uwundi mu mutima bariko aravuga ati uwo kubona ushitse muhira yo kwibaza ngo umurongozi barongoza. Ndabinginze Imana yo mwijuru n'amahoro ibatabare ibiyereke ibaha ubwenge bwo kuyobora imiryango. Uyu mugabo twumvise Eli yari afise abahungu biwe, kandi abo bahungu nabo ngo barabaherezi. Ijambo ry'Imana ryarvuye ngo Eli yari karasaza, ariko abahungu ba Eli barabamaraya basambanya abagore, bakabafata ku nguvu, ibimazi babikoresha uko bashatse, bakora uko bashatse. Mwabarongozi mwe mufata ivyo bigega vyo mashengero mukabishiramo imiryango yanyu, namwege no kubacunga kuko muriko murikurura imivumo, muriko murakurura imivumo mu miryango yanyu kuko ntabwo mubizi. Imana idufashe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana irababara irarahira ngo igihano yateguye kuri uyu mugabo Eli ntabwo kizatangirwa impongano, nta nikimazi kihari coshobora gukuraho igihano Imana yashinze ku nzu ya Eli kubera ibintu bakoze vyarababaje Imana kugeza naho ibabara ngo ni ngombwa nzabikora. Imana idutabara bantu mina kubera iki Eli yaramenye amakuru y'abana biwe, mugabo ntagica akora, ntagica avuga. Wowe nturi umurongozi ntufise abana, abana ntubabona ivyo bakora, mugabo uti mbega hamwe no bahagarika ari abana b'umurongozi bavuga ngo iki no oya suko. Imana idutabare, Imana irababara barongozi, Imana batabare ibaha ubwenge bwo kuyobora abana banyu kuko birateye ubwoba biteye n'agahinda. Imana yo mwijuru idufashe. Iyo nibutse ivyo bintu ndababara nkavuga ngo Mana uzamfashe uzantabare ku bana. Kubera iki atari Imana yonyene yo mwijuru, abarongozi biragoye. Kubera iki barijajara ngo abana ngo bavukiye mu rushengero baja muri sandiko ngo nabakizwa wahe bakijijwe he kuko bavukiye mu idini, kuko bakuriye mu rushengero ucuvuga ngo nabakizwa bahe ntibigeze bakizwa. Imana idufashe. Niko vyagenze ku bana ba Eli kubera ntibigeze bakizwa. Imana ntaco ntibari bayizi, gusa barakuze kubera ari abana b'abahereze nabo ngo baca bitwa abaherezi, kubera ari abana b'abapasiteri ngo nabo baca b'abapasiteri, kubera ari abana b'abapasiteri ngo baca baba abadirija amakorale, baca bayobora amakorale, baca bayobora ibisata bitandukanye, baca bayobora ugwaruka ngo nuko ari abana b'abakozi b'Imana. Oya suko vyari bikwiye kugenda. Muntu w'Imana, inshuti y'umusaraba, nyemerera dusaba Imana iduha ubwenge. Imana idufashe cyane, Yesu ashimwe. Ariko reka ngarukaho narindi ijambo ndiko nubwo haciye mwibi nariko nabango mbega Imana ihamagara umuntu yapfuye canke ihamagara umuntu akiro. Kubera iki ntabwo Imana ihamagara umuntu yapfuye? Umuntu apfuye Imana ntibimuhamagaye. Oya, ni vyiza kubivuga kuko nimvugo mbabarira amatwi, ni vyiza navyemera ndavyubaha kuko nukuri pe ndavyubaha. Mugabo kuba Kristo mu vy'ukuri umuntu ahamagagwa n'Imana gihumeka kukira muhamagara ati mwana wanje ingo ndashaka gutuma hari ivyo nshaka unkorera, hanyuma Imana akayitaba. Yamara kuyitaba Imana ikamutuma hamagakora igikorwa Imana yamuhaye. Imana idufashe. Murabizi Imana yiyeretse Paulo iramuhamagara ati yewe Paulo umpigira iki? None iyo Paulo akaba yapfuye yego baravuga ko yitavye Imana, mbega yari kubabarirwa gute? Yari kubaha Imana gute? Imana ari kwikorera gute? Amen. Ibikorwa Paulo yakoze bipfuye yabisubirije ibikorwa byiza, akora n'umwete kuva amaze kumenya Imana, kuva amaze kwitaba Imana nayo arayemerera mukoresha, acakorera Imana mu buryo busesuye bwiza kubera ko yari amaze kwemerera Imana kugira ngo ayikorere. Twitaba Imana mwene dada, Imana iraguhamagara. Haleluya. Imana iraguhamagara ngo uyikorere, ariko urinumiye. Imana irikira kugira ngo va muri ivyo uze nkukoreshe, va muri ivyo uze nkutume, va muri ivyo urimo, ariko uradibamye. Hari n'abandi barakijwe mu vy'ukuri nta vyaha, muga Imana irabashaka kugira ngo ibakoreshe, Imana irabashaka kugira ibatume, ariko ntibaronke. Kubera iki?
bafise ibikomere vy'ivyo babona mu matorero, bafise ibikomere vy'ivyo babona mu mashenga, bavuga ngo mana mbese je ubona hariya hantu novuga iki, ariko reka ndakubwire ngo siwe uzavuga ni Imana. Haleluya. Ibaze Samweli umwana muto, Imana iramutuma ngo genda ubwire Eli kw'ivyo nagabiye nje kubishitsa nzobishitsa atana kimwe kivuye, umwana muto. Amen. Mugabo w'Imana iraguhamagara ukagira ubwoba. Haguruka, emerera Imana igutume, emerera Imana igukoreshe, kuko upfuye n'upfa bizaba birangiye. Nta bindi vyizigiro vyo kuvuga ngo witavye Imana canke upfuye biba biheze. Rero n'uyu munsi ucumva ijambo ry'Imana, emerera Imana, yitaba Imana, witaba utisabwe mwami. Amen. Nubwo Eli yarari karahuma kandi yaramaze gukora ibizira imbere y'Imana, yarazi Imana icari cavuze ngo mwana ni wumva iryo jwi ucuvuga ngo vuga mwami ndakumva. Abayobozi b'uyu munsi uzi ingene bameze, baca babona ngo uje kubakura ku ntebe, uje kubakura ku butegetsi, bakakugwanya bakagukubita inkoni ugapfa wangara. Mwarabonye ibyabaye kuri Dawidi na Sauli, irya mpwemu ya Dawidi na Sauli nubu iracari mu bayobozi uyu munsi wa none. Yubaye umukozi w'Imana ahantu canke Imana ikagukoresha ibintu runaka, abayobozi batanga kugwanya bakavuga ko kuje kubasubira, ntihagireho ngukundwe muri urwo rushengero, abantu bakwiyumvemwo bakugirira urukundo, bavuga ati ubu niwe buca atwirukana, bagaca bakugwanya. Ariko mwene data ntuzatinye ivyo, ko harahiriwe uyu munsi uriko arayobora intama z'Imana mu kuri, ataravye inyuma, ataravye ku kintu na kimwe, ngo ndashaka kuyobora izi ntama kugira ngo nzazigeze ku Mana Data mushobora byose. Imana ibahezagire. Turangiriza hano dushima Imana. Turagushimiye mwami, turakubashe Kristo. Urakoze urera, urakiranutse, umunyembaraga, uzi ico no gukomera. Turagushimiye kuri uyu munsi mwiza, turagushimiye kutwemereye mwami, ukatuganiriza ku ijambo ryawe. Ushimushigwe hejuru. Oh haleluya. Ijambo ririko riratubwira ngo uhamagara ukiri muzima. Mwami, harabo wahamagaye bana nka kwitaba, abandi n'uyu munsi uracari kurabahamagara ariko ntibarumva ngo bitabe. Ariko mwami nyemerera mw'izina rya Yesu, kuri ubwoba muri twa benshi tuzi ubwoba bwo gukorera kubera ivyo tubona, ivyo tubonesha amaso, ivyo duhanga amaso tubona muri uru rugendo bitoroshe mwami, mu madina genda atandukanye tukamona ibintu biducanga bikatunanira ingene twokwitaba ngo tugukorere. Ariko mwami, mw'izina rya Yesu, imbaraga muri twebwe zo kugukorera dushize amanga, uturinde uyu mwuka wa Eli. Mw'izina rya Yesu ndasengeye abayobozi, mw'izina rya Yesu baha ubwenge mwami bwo kuyobora, mwami amatorero wabajeje, intama wabashinze no kuyobora ingo n'imiryango yabo wabahaye, kugira ngo nyakubaha Imana bagukorere mu kuri no kugororoka. Mw'izina rya Yesu urakoze kuri Imana, ugirire neza buri wese azakumva aya majambo yawe, azaherekezwa n'ibimenyetso n'ibitangaza, maze mwami bagwayi bakire, imbaraga zawe zagaragare kuri buri wese, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire, mukomeze kugira ibihe vyiza. Turabishimiye. Shalom, shalom. Naho gutaha Imana nibitwemerera. Amen.